Zik, omong.
harimwo abigishwa biwe ariko harimwo n'abandi bamugwanya mu migwi itandukanye. Yezu yarahejeje gukora ibitangaro. Abaja mu nkoka y'imisa barumvise kuwa gatanu kuwa gatandatu ko yari yakijije umuntu atavuga. Abantu babibonye muri abo bamugwanya baciye bavuga ngo yirukana amashetani ngo ku bubasha bwa Beelzebuli. Gushikanaho Yezu mbere bimutangaza akabaza nimba shetani isigaye igwanya shetani. Muga murumva yuko ibi naho babigira ugiye kubyumviriza neza usanga ari uko batamwakiriye n'ijambo ry'iwashikirije ntibashake kuryakira. N'igihe ari ibintu bigaragara bakarondera ingene babica ku ruhande, bakarondera ingene berekana yuko bidafashe. Aha Yezu rero twumvise avuga urugwaruka, avuga ko urugwaruka rubi. Bifatiye yuko ahejeje gukora ibitangaro bigaragara bavuze ngo twereke ikimenyetso, ahandi bavuze ngo twereke ikimenyetso kivuye mu ijuru. Niho Yezu ajoregwa ati urugwaruka n'urwaruka rubi rusaba ikimenyetso. Ati nta kindi kimenyetso muzoronka atari ikimenyetso cya Yonasi. Inkuru nziza twasomye niyo muri Luka, ni mu kigabane c'11. Nta kindi kimenyetso muzoronka atari ikimenyetso cya Yonasi. Yonasi nawe ndibaza yuko abatari bake mu muzi, wa muhanuzi Imana yatora ikamurungika i Niniva. Yonasi nawe akanka ubwo butumwa, mbere akarondera no guca ahunga ngo aje kure, yibwira yuko Imana hari aho yoshobora kuyihungira. Sinuvuga byose byabaye, ariko murazi yuko ubwato yararimwo mu kiyaga havuye haza ibisebuzi, abantu bagira ubwoba barondera igitumye ivyo bibashikira. Niho vyagwa kuri Yonasi, arahava aremera nikosa yakoze, bamuterera mu mazi, amigwa n'igifi kinini dukunda kuvuga ko ari kimizi. Amara iminsi 3 maze kiramuruka, agenda ngira ngo kurabuka ari ku nkombe y'ikiyaga. Niho Imana yasubira kumuhamagara ubugira kabiri kugira ngo agende i Niniva imuhana ubutumwa. Yagondojwe rero aragenda Niniva. Bakatubwira yuko Niniva cyari gisagara kinini cyane, ngo kugira ngo ukigendemwo kigendure wamara iminsi 3. Yonasi yinjiye i Niniva atatangura kwigisha. Sindi imbere nuko novuga ko yigishije, yagiye avuga ijambo rimwe gusa. Hasigaye iminsi 40 Niniva igasambuka. Nivyo yagenda arasemerera, nta nibindi yongerako. Hasigaye iminsi 40 Niniva igasambuka. Abantu b'i Niniva bari abantu bari bimonogoje mu bicumuro. Bumvise iryo jambo ry'umuhanuzi, bakabona umuhanuzi aji wabo batari bamenyereye, kuko atariyo yava atariyo yaba. Iryo jambo ribakorako, ntibari nebagura. Baraheza bigira inama bo nyene yo kwigaya, mbere kuva ku mwami abariwe atangaza ashinga ingingo yuko mu gihugu cyose ashinze ko bisonzesha, bakambara amagunira, bakicara hasi ngo berekane yuko bagaye akabi kabo. Ariko ntibigarukiraho, hariho ijambo bongerako ngo umwe wese ngo yigaye ibicumuro yahora akora. Umwe wese no kuvuga yisuzume, yirabe, aheze yigaye. Uyu Yonasi
ntiyiri waravuga n'iminsi 3. Ku munsi wa mbere gusa abantu bari bamaze gutegera bizigiye ikigongwe c'Imana, kandi Imana ibonye ingene bigaye yaciye ireka amahano yari yateguriye Niniva. Igihe rero Yezu avuze ati nta kindi kimenyetso muzoronka kiretse ikimenyetso cya Yonasi, ahita ariko aravuga afatiye kuri ibi byari bishitse, afatiye kuri aba bari imbere yiwe, nuko Yonasi yagiye avuga iryo jambo nari gufi gose mbere ribahamagarira kwigaya, kandi barigaya. Twavyumvise muri inkuru nziza babivuga ngo barumvise umuhanuzi Yonasi barahava barigaya, barahava barigaya. Yonasi nta bitangaro yakoze, ntiyagiye gukora ibitangazo ngo impumyi zibone, ibimuga bitambuke, agwize imikate, akora ibitangazo byo mu kirere batari bamenyereye. Yagiye avuga gusa ati muragaba, hasigaye iminsi 40 Niniva igasambuka. Bamwakira nk'umuhanuzi w'Imana, barahinduka. Nukuvuga ico kimenyetso nuwo Yonasi nyene, nuwo Yonasi nyene n'ubutumwa bwiwe. Yezu yaje yigisha, kandi imbere inyigisho y'ukuri, inyigisho ihambaye iza kuduhishuka urukundo rw'Imana, iza kuduhishuka ikigongwe c'Imana. Agira ko akora n'ibitangaro kugira ngo abantu bemere ko ari we yatumwe n'Imana, bemere ko ari uwaje ava mu ijuru. Ariko aba bantu twumvise yise ngo gwaruka rubi, hakuraba kumviriza ngo barabe ibimenyetso akora, baza kumubwira ngo twereke ikindi kimenyetso. Nkuko umenga ibimenyetso n'ibirori. Murazi yuko abantu bakunda ibimenyetso. Nini wacu barakunda ibimenyetso, nini wacu abantu barakunda ibitangaro. Iyo umuntu avuze ati tuzokora ibitangaro, ubona abantu bose biruka. Burya ibitangaro birimo ubutumwa. Yezu yakora ibitangaro kugira ngo yiyerekane, kugira ngo abantu babe bararatira ijisho. Ibitangaro bwari ubutumwa, nka kujya ko abahanuzi bamwe ba kera bakoresha ibimenyetso kugira ngo babwire igihugu c'Imana. Yezu n'inyigisho yiwe batubwira yuko ari inyigisho ihagaze ku bukuru. Turabibona mu ntango y'ubutumwa bwiwe ngo inyigisho ihagaze ku bukuru, kuko ari inyigisho ijambo ashikiriza ari ijambo ry'ukuri, kuko avuga icyazi cyane cyane ko ari we jambo w'Imana, jambo w'Imana, ijambo riza rikora ku mutima. Kuko iryo jambo yashikiriza byari ijambo rifise n'ububasha, rifise ububasha, kuko ashobora kubwira umuntu ati ramvura ukuboko kwaramugaye. Kuri iryo jambo ryiwe wa muntu yagorora ukuboko akabona arakize. Ivyo barabibonye ariko baranka kwemera. Nico gituma Yezu avuga ngo abanyaniniva bazohaguruka baze kwagiriza urugwaruka, bagire ko barutsinde. Ukuvuga intahe ibakubite mu gahanga. Ariko aduhamagarira guhinduka, ariko aduhamagarira kwicisha bugufi. Yonasi yabwira abantu b'abacumuzi ruhebwa, b'abacumuzi ruhebwa. Umuntu akibaza ati ngira ngo umukamagira tikize Niniva nkuko byagenze mu gihe ca Nohe. Ariko barigaye. Aba bariko bumviriza Yezu nabo n'abantu bamwe bibwira ko bo bari beza, ntibabone ko vyihutirwa yuko bo kwigaya kugira ngo bashobore gukira. Musomye iki gisomwa mu nkuru nziza ya Matayo, ni mu kigabane c'12 umurongo wa 38 gushika ku 41,
tubona iki gisomwa nyene Yezu akongera kwa akantu kamwe navuga ati kumwe Yonasi yamara iminsi 3 mu nda y'ikimizi niko n'umwana w'umuntu azomara iminsi 3 mu nda y'isi, ashaka kumenyesha urupfu n'izuka vyiwe. Aha muri Luka ntibiriwe baratubwira ivyashikiye Yonasi iminsi yamaze mu nda y'ikimizi, kugira ngo Luka atwereke yuko umuhanuzi avuze ijambo ryiwe si iryo gufata minenegwe. Abanyaniniva barabacumuzi ariko batubera akarorero. Aha naha tubwiye ivyerekeye muri Matayo, avuga ivyerekeye izuka ryiwe, ugupfa no kuzuka kwiwe. Mukamenya yuko ni mu gupfa no kuzuka kwa Yezu twese twavukiye ubuzima bushasha, tugapfa kubw'igicumuro cyacu, tukiyambura ivyaha vyacu kugira ngo tube bazima kubw'Imana, tube bazima kubwa Kristo. Ku musaraba aho yapfiriye, aho yaherereje ya nkuka y'ubukiriro, niho yaseseye amaraso adutyorora ibicumuro vyacu. Igihe cyose duhereza inkuka y'imisa, Paulo mweranda aratubwira tuba turiko turamenyesha ugupfa no kuzuka k'umukama wacu Yezu Kristo. Mu bikorwa rero Yezu yakoze vyose, igikorwa cyo kumusaraba nico dukesha ubukiriro. Ivyo yavuze, ivyo yigishije, agenda arategura abigishwa, igikorwa nyamukuru cyarangukiye ku musaraba. Nico gituma uyu Yezu ari hagati y'aba bantu aca babwira ati burya aha hari uwuruta Yonasi, hari uwuruta Yonasi. Ntamuruta gusa ngo nuko yavuze amajambo meza, hari uwuruta Yonasi. Aha hari uwuruta Salomo, kuko wa mwamikazi wo mu mumanuko nawe nyene yarahagurutse araza kumviriza ubwitonzi bwa Salomoni. Yarahagurutse araza kumviriza ubwitonzi bwa Salomoni. Nico gituma nawe nyene bavuga ngo azohaguruka aze kwagiriza urugwaruka aheza rutsinde. Wewe yari yumviye kure bavuga ubwitonzi bw'umwami Salomoni, aravyo yarari n'abantu biwe, atekeye mbere na vyinshi agemuye, araza kwa Salomo, araheza ariga, arumviriza, arihweza, arahava, aranyugwa, aremera yuko ubwo bwitonzi bwa Salomoni atari ubwitonzi yigishijwe n'abavyeyi biwe gusa, atari ubwitonzi yigishijwe n'imigenzo canke ivyiyumviro vy'Abanyisirayeli, bwari ubwitonzi yiherewe n'Imana, kuko nta numwe yashikira Salomoni mu bwitonzi. Kandi Imana nivyo yari yamubwiye, yamwemereye ko izomuha ubwitonzi atawundi muntu azobushikira, kandi mbere ko izomuha n'itunga naho ataryo yari yasavye, kuko ufise ubwitonzi niwe wafise itunga nyatunga, itunga rinini. Ivyo twarabizirikanye ejo kuw'Imana mu gitabo c'ubwitonzi. Aha hari uwuruta Yonasi, aha hari uwuruta Salomoni. Uyu Yezu bariko barahinyuza ararutana kure uyu Yonasi, kuko ubu bari kumwe. Uyu ariko arabayagisha ni jambo yigize umuntu akaza kubana natwe, ni jambo yigize umuntu akabana natwe. Igihe cyose tuje mu ngoro y'Imana, igihe cyose turi muhira dusenga, turi babiri canke batatu tukambaza Imana, Yezu avuga ngo mba ndi hagati yanyu. Igihe cyose tuzingurura igitabo cy'ijambo ry'Imana Bibiliya kugira ngo dusome, tumenya yuko tudasoma igitabo c'amajambo asanzwe. Uyu
ni wa wundi afise amajambo y'ubuzima budahera. Nivyo Petero yavuze, aragaragaza ukwemera igihe yari yigishije ivyerekeye umukate w'ubuzima, akababwira yuko uwo mukate ari umubiri wiwe. Hariyo abatirimutse mbere batangura kwigira, abwiye abatumwa biwe ati mbemweho namwe murashaka kwigira. Muribuka Petero yavuze iryo jambo rikomeye rihambaye, turibwirukire nde wundi ga Mukama, turibwirukire nde wundi, ni wewe ufise amajambo y'ubuzima budahera. Iyo tuje mu ngoro y'Imana, iyo tuje gusenga, uwo tuza dusanga ararutana kure Yonasi yigishije igisagara cyose kigahinduka. Twoshobora kuvuga ngo ni umwigisha w'agatangaza, ariko icyo ni igikorwa cy'ikigongwe cy'Imana, kandi Imana yarabagiriye imbabazi. Uyu Yezu twe tuza kumviriza, tuza gusomerwa ijambo ryiwe cyane tukagisomera, n'ufise amajambo y'ubuzima budahera. Iryo jambo ryiwe bariko banka kumviriza, bariko baca impande ico bakijije. Ijambo rya Yezu ni ijambo rikiza. Ijambo rya Yezu rirafise ububasha bwo kudukiza. Ijambo rya Yezu rirafise ububasha bwo kutubohora, ni ijambo ribohora. Amaze kwizura mu bapfuye akabonekera abatumwa biwe, muribuka yashitse ababwira ati nimugira amahoro. Ayo mahoro atubwira ngo uyakwiye uwuguruye umutima, ayo mahoro aramushikira. Ijambo rya Yezu ni ijambo ritanga ubuzima, kuko Yezu ni Imana. Yezu ni Imana. Yezu ni umwe na se wiwe. Ijambo ryiwe rirarema, ijambo ryiwe rikora ico rivuga. Ni rya jambo ridasubira inyuma nk'uko Izaya bivuga, ridakoze ico rirangura. Bivana gusa n'ivu riguyemwo ingene rimeze. Nijyagwa mu mutima mwivu ryiza riramera, rigwa mu mahwa riraremera, mugabo mu mutima w'umuntu niho biza kugoranira. Ni jambo ritanga ubuzima. Nuko gusa natwe nk'aba bafarizayo n'abandi bamugwanya, hari igihe twumva aya majambo tukagomba kuyafata nk'amajambo nk'ayandi, tukabura ukwemera ko iryo jambo rivuzwe rishobora kumpindura. Iyo nemeye nkavuga nti ego, nkavuga nti amen, ubu turi kumwe, uwo tuza tugana, uwo tuza kumviriza, uri hano araruta Yonasi, araruta Yonasi. Birababaje kubona ko haba abantu bugara umutima bakaba impermeable, bugara umutima wabo ntudonoke, kandi bakagira n'impaka. Kuko mu ijambo ry'Imana baratubwira ngo bazozibira amatwi ngo banye kumva, ngo kukwanka guhinduka. Kuko boyugurura iryo jambo rikabinjiramwo, rirafise ububasha bwo kubahindura. Kuko urishikirije araruta Yonasi, ni umwana w'Imana, ni uwamanutse ava mu ijuru, niwe tuza tugana. Amajambo yiwe ntituyanebagure, ntituyafate nk'amajambo asanzwe, ntaduce ku ruhande ngo duhave duhushurukiza. Kuko birababaje, birababaje iyo twumva ijambo ry'Imana, birababaje iyo dusoma ijambo ry'Imana tukarisoma gusa kugira ngo tube turamara umwanya uburarengana. Birababaje umuntu bamuzaniye ico mukiza hanyuma akacirengagiza. Ntitukirengagize ijambo ry'Imana, kuko ni Yezu yigize umuntu. Iyo tuje ngaha mu ngoro y'Imana, uwo tuje tugana, uwo tuje kwakira, atwihereza mu isakamento ry'Ukaristiya, n'umuzima, n'uwizuye mu bapfuye. Igihe tuza kumwakira, nituze tubona akantu gatoyi kagakate, kuko iyo kuri altari nyeranda umusaserdoti
ahejeje kuvuga amajambo ya Yezu akambaza mutima mweranda ngo ahindure uyu mukate n'uwo muvinyu bicika umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umukiza wacu. Yezu Kristo yapfuye akazuka, igihe tuje kuwakira niduci ruhande rukiza ngo tubifate nk'ibisanzwe, twohava tumera nk'aba bantu bari kumwe na jambo w'Imana yigize umuntu akabana natwe, Emanueli ni ukuvuga Imana turi kumwe, bakaba bari kumwe n'Imana bakavyirengagiza ntibabibone. Tuzirikane, niko Paulo mweranda avuga ngo tuzirikane umubiri wa Kristo iyo tuje kwegera ameza meranda. Ntitubifate nk'umugi gusanzwe ngo nejo narasangiye na hirya yejo nari nasangiye no mu mwaka uheze maze imyaka 30 nsangira ukamenga nibisanzwe. Yezu ariko aradukabura ubwenge atubwira ati muragaba hano, uwo muri kumwe arasumba Yonasi, uwo muri kumwe arasumba Salomoni. Imfungurwa atugaburira ntayipfifana n'ivyo abami bashobora kuduha ku meza yabo. Umukata tugaburira n'umubiri wiwe utanga ubuzima budahera. Uriye umubiri wanje akanwa n'amaraso yanje arafise ubuzima budahera, bitaye ko nzomuzura. Kuko uwo twakira n'uwizuye mu bapfuye atagisubira gupfa. Tuze turazirikana umubiri wa Kristo. Hariho n'abawirengagiza ugasanga ku munsi w'Imana barirengagiza no gusenga, kandi twarinjiye muri vya bihe bishasha aho Imana ibana n'abantu. Twarinjiye muri vya bihe bishasha vya bindi abahanuzi bavuga ngo bizoshika, bimwe Yezu avuga ngo erega abami ba kera ngo barifuje kubona uyu munsi, barifuje kubona ivyo mwebwe mubona, bamwe ba Dawudi n'abandi, ariko ntibabibonye. Ivyo babona ni iki? Jambo yigize umuntu akaza kubana natwe, akaba hagati yacu, aje kutubohora, aje kudukiza. Ubwo rukiza rwaraje, ubwo rukiza twararuronse, ariko turashobora kuruca ku ruhande. Umuntu agasiba gusenga ku munsi w'Imana, kandi ari nibwirizwa. Iyo asivye niwe aba yitesheje ubuzima, niwe aba yitesheje ibyiza vy'Imana, kuko umenga atazirikanye ibihe turimwo ivyo ari vyo, ko Imana yaje kubana natwe. Umenga ntiyazirikanye igihe turimwo ico arico, ko uwemeye ashobora kunywana n'Imana. Yezu ati uri umubiri wanje aba muri jewe, nanje nkaba muri we. Birababaje kandi biteye ikigongwe umuntu atarazirikana ayo majambo ngo aheza himbagwe n'iteka yatewe, aheza himbagwe. Iyo tuje kwa Yezu tuba tuje ku isoko ry'ivyiza vy'Imana. Tuba tuje kunywa atana amahera dutanze, tuba tuje gusuma kurya umukate ata amahera dutanze. Niko umuhanuzi abivuga, nimuze kugura, nimuze gusuma ata amahera muzanye. Ntitwiteshe ibyiza vy'Imana. Ndabatumirire dutangarire, tuzirikane iteka twatewe ryo kwitwa abana b'Imana. Paulo mweranda yavuze ngo ntituri abana b'umushumba, turi abana b'umugore w'ukuri, ni ukuvuga abana b'isezerano. Uwo mugore w'ukuri ni ekleziya muri iyi minsi, kuko niyo yatuvyaye mu kuduha ibatisimu tukavuka ubwa kabiri mu mazi na mutima mweranda. Abana b'umugore w'ukuri, kuko ubu twidegemvya nk'abana b'Imana. Tuzirikana ivyo bintu
iteka dufise tumenye aho tuza kuvoma amajambo y'ubuzima, tumenye aho tuza kunwa, aho tuza gufungura maze tugahaga. Tumaze guhaga, tumaze kuronka iryo jambo, turonka bwa bwitonzi maze tugashobora kugendera mu muco, kuko ijambo ry'Imana ni umuco, maze tugashobora gukora ibyiza. Tugashobora gukora ibyiza kuko twahindutse. Yesu aduhamagarira guhinduka, dufatira akarorero ku banyaniniva kugira ngo dukore ibyiza dukire. Mu kuzirikana twibuka umuganwa Rudoviko Rwagasore, dushima ibyiza yakoze, imigambi myiza yari afitiye ubu Burundi. Uyu munsi umuhamagaro n'uyuhe? Nuwo kuza ku isoko ngo tuvoma amajambo y'ubuzima, maze abo badutanze imbere mu kubaka ubu Burundi duheze tubandanye ivyo vyiza bakoze, duheze dusumbirize, dushitse aho bari. Niho bohimbagwa n'ivyo bakoze, kuko ababakurikiye bariko bakora vyiza, bariko bakora ivy'ukuri, ariko ntibo bishobora batavomye ku isoko y'ubuzima. Twemere rero Yezu ni Imana, Yezu ni muzima, Yezu ari hagati yacu, aruta Yonasi na Salomo. Tuzoheza dukire maze natwe dushobore gukiza abandi. Amen. Thank you.